muri indasakari gatanu ndwi eka vyakomeye ati bimeze gute bino bintu ndakubwira ati nimba ababikora hari ibintu byinshi banwa nimba ababikora hari ibintu bibacanga mu mutwe je baranyobeye ati banyobeye gute wari ukunda cyane waruzi ko aciye ubwenge bwinshi yarafi waruzi wowe nyene wihebeye uvuga ati kabisa ujya mwana je ndamukurikirana ndakunda ibintu akina ndakunda ibintu yandika ndamukunda kabisa ijana kwijana uzobona ariko aratukana na mugenzi wiwe ku ma stati ku ma Facebook ku ma Instagram canka handi sinzi rero ko industry yacu ya kabiri gatanu ndwi ijana kwijana yandiki yubakiye ku ma base ndibaza umuntu adakurikirana industry ya kabiri gatanu ndwi cyane reka ariyumvira ati nibiki One Boy karavuga ariko reka ndabajane gato kuno musore X-Ray Bam hamwe n'uyu musore Noraske ntara ya gatandatu mana yacu warakoze watanze ikigo cy'ubuvuzi ukivuganisha n'ishengero ufite inshuti ya bose Simo kombo nukokoye uwafashe yampaye isukari ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose ntavyo wamenye kimwe cyahi Gitega nukuri kuzima nkamenya nawe erega uzogi vyakenye ikigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza hewe cya kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimbe wewe urakomeye inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega komine Gitega umusozi Rutegama haruguru y'isoko y'inka bakure kuri 69 199 amajana 247 canke kuri 79 amajana 766 amajana 951 kaze namwe mu gacemwo bamaze imisi biboneka neza na neza ko umenga hariho umuriro hagati yabo aho biboneka ko bariko barazana n'utujambo navuga ko twari twibanga duhishije ariko bariko baradushira habona nkavuga ati none bino bintu bizogeza he indasaka gatanu mbega wewe unawe usanzwe ukurikana indasaka gatanu ndwi hamwe bino bintu gumye bibona mbega wewe uzobandanya ukurikana bano bantu canke uzotebo barambigwe usange wabahevye wabavuyeho mbega we nk'umukunzi wabo bino bintu birakuryohera canke ntibikuryohera aho nahanyu kuko nibaze ko umufana ariwe mu boss wa mbere umunyamuziki canke umukinyi wa filime canke umuntu wose akora ibijanye na entertainment abafise niwe mu boss mukuru abafise kuko ndakubwira ati twese turi hano tudafise mwebwe mudukurikirana ibintu ntabyo twoza kuvuga bya bisa nka kwa kundi umuntu avuga ati nugutamba wirorera ariko uko biri kose kuba mwaraduhisemwe mukadukunda ibyo biduha imbaraga zo kumva twoguma dusatira turondera ibibaryohera canke ibibanezera ariko ndakubwira ati Noraske yari namuye yandika kuri stati yiwe ya WhatsApp avuga amajambo yerekeza cyane cyane bariko barahiganwa muri mwihiganwa rya best influencer aho yari karerekana ko ngo niba taritsindira ngo canke niba abandi nyene yashira hejuru no bataritahira yibwirira mama rawo kaza kuyitorera mubibuke ko ku mwaka best influencer ya mbere ya Irebe FM yatahanye Vanilla Vine kandi Vanilla Vine mwibuke ko ari umugore wa Noraske ariyo mpamvu rero yavuga ati abwira mama rawo aje kuyitorera ubwo nyene atari minota myinshi ari ahaca X-Ray Bam bamusamiye hejuru abamubwiye amajambo adahumurije amajambo asa nakomenga rikaramu nyene arikaramu sinzi ko ari gucurira sinzi ko nyene nibintu nyene ubona neza ko
bitari bishemeye kabisa byo kuvugira hejuru, byo kubwira abantu, kuko ni X-Ray Bam yanditse amajambo asa n'uwinjira neza na neza mu rugo rwabo. Wowe yaciye ava muri industry ahubwo yinjira deep mu rugo rwabo kabisa, muri family, aho yaciye avuga amajambo menga na majambo nyene atarahuye na industry, ahubwo yari amajambo yinjiye neza na neza muri family, aho byakiboneka ko kumenga hariho beef ndende hagati ya Trofa Films Company na 257 Films. Aho nyene Fanny Lavine uwo bita Mama Rao eka nawe ntiyabirekeye aho nyene, nawe yaranditse amajambo nyene y'amatiku. Sinahisemo kuyagarukana amajambo y'amatiku, ariko mwumve ko hagati ya Trofa Films Company na 257 Film ntihari icyuka cyiza. Narya muzi ko izo company ziri mu makampuni asanzwe ari mu Burundi akora amafilme neza kandi bafite ibyuma bikomeye byo gukora amafilme. Je naciye mvuga ati none bino bintu nitwaguma kuno bizoherera hehe, mbega bizogarukira hehe mu gihe tuzoguma mu matiku y'amabezi y'ibintu bidafite imvura, ibintu bitagira iyo bija niyo bigarukira, tuzoshika hehe? Mbega nimba koko abafana badukurikirana badukundiye amatiku canke badukundiye ibikorwa byiza dukora, none kwama bazana ibintu by'amatiku bizoshikana hehe umuziki ndundi canke filime ndundi? Narya twabona ko yaba umukinnyi wa filime canke umuririmbyi muri no 2025 bakoze ibishoka byose, barazibira koko kabisa, ku buryo filime nyarwanda twazibagiye, umuziki nyarwanda twawibagiye, eka na bya bindi bivuye hiyo Tanzania kabisa twabyibagiye. Ubu umuntu usanga yiteramiye muri salo yiwe ari karaba agafilime k'abarundi akaryoherwa enjoying, kandi agafilime karimo indero, agafilime ashaka kuraba ari kumwe n'abana biwe akumva yishimye cyane, ashaka kwicara muri salo ariko bimeze umuziki w'umurundi, ariko ari arasogongera kantu kamwe ariko enjoying kabisa na filime z'abarundi n'indirimbo z'abarundi, akumva araryohewe atanize kumviriza indirimbo za Bruce Melody canke n'abandi ba Diamond n'abandi, ariko ariko arumviriza ahani he akiriku, ariko arumviriza indirimbo ya Alvera Muhimbare akaryoherwa cyane. None ibyo biyubakiye bonyene bagira babyibomorere, ati babibomore gute? Aburya urinze ubona abantu basa n'abavukana, kuko iyo umuntu musangiye umurimo musa nk'abasangiye ikintu gikomeye cyane, ugaca usanga abantu musangiye tere muriko murayigwaniramo, muriko murashwana, uko biri kose murashaka kwamugira mu bomore ibyo mwubatse. Ndaguye nk'akarorero, hamwe nk'umufundi be n'umu-engineer hamwe n'umuyede bariko barubaka nk'inzu, bagaca batangura kutumvikana, mbega iyo nzu yogera hehe, yo kuzura koko canke iyo nzu yobomoka, yosambuka, hamwe bayiheba bagarondera abandi bakozi. None nimba umukinnyi wa filime batanguye gushwana hagati yabo, ibyo bintu bizogeza hehe? Ino filime ndundi nako ndabona ko mu mpande zose bariko baragwana kutwibagiza za filime zaho hakurya, twese twaba turagwanira kumviriza filime zo ngaha i Burundi. Hirya yejo naho niboneye ikiganiro ahantu umwe mu bavugizi bakunda kuvugira filime ndundi ariko aravuga ngo iyo ataba naka ngo filime no mwaka yari isa n'iyaryamye, ariko neza na neza uriko urabibona ukabona ko harimo jaruzi, ukabona ko harimo inzigo yo kuba atagomba kuvugira ibindi bikorwa by'abandi bantu, kuko neza na neza uri kuraraba warabona ko hari ibindi bikorwa, hariho ibindi, hari abandi bakinye ku rundi ruhande bariko barakora ibikorwa bikomeye cyane, biboneka ko ari ibikorwa nabyo nyine byabiserukira uyu mwaka kabisa. Cyambuga ati none izi jaruzi ziri mu akora umwuga umwe, ibino bintu bizodushikana he? Ndibaza wosanzwe ukurikirana kuri Miracle Tip 257, urafise inawe intererano yawe terera muri commentaire. Iyi commentaire kabisa ntuyitinye,
ubwo ruhara n'ugwawe ico gihande ni icawe kugira ngo ushikirize akari ku mutima. Ndazi nawe urabakurikirana, ndazi nawe urakunda filime z'abarundi, rero nizere ko nawe wobyandika muri commentaire kugira ngo uko biri kose duhanure bashiki bacu, duhanure bakuru bacu, duhanure batoyi bacu basanzwe badutaramisha muri kino gisata ca filime kugira ngo turyoherwe cyane, tu enjoy kabisa bikwiye. Kandi kwibutse ko yari one boy Varaskina from Cheti Paradise KBBC mwari kumwe kuri micro ya Miracle Tip 257. Uko biri kose nizere ko tuzosura guhura mu bindi biganiro, kandi akubwira ati ndagukunda cyane. Ciao ciao, hasta la vista. Mana yacu warakoze, watanze ikigo cy'ubuvuzi, ukivuganisha n'ishengero, ufite inshuti ya bose. Simo, kombo nukokoye, uwafashe yampaye isukari, ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose, ntavyo wamenye kimwe cyahi Gitega nukuri kuzima nkamenya nawe erega uzoga ivyakenye. Ikigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe ziriye zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara. Izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka, amaraso agatembera neza. Hewe cya kigo kigeze hiyo urakibuza, ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimba. Bewe urakomeye. Inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega, komine Gitega, umusozi Rutegama, haruguru y'isoko y'inka. Bakure kuri 69 199 247 canke kuri 79 766 951 kaze namwe mu gacemwo.